Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu no yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagoroka nini ko ariko aravugwa mu gisata ca politike ariko kandi gihura n'igisata c'ubutungane. Murano makuru turaza kugaruka ku mutambukanyi wahoze ari umushikiranganje wa mbere Arengiyome Bunyoni, uwo akaba ari Hyacinthe Bunyoni. Turaza kumugaruka ko ku buryo burambuye ndetse n'ingene yagarutse mu rubanza rwa Bunyoni. Gusa we aragaruka kuri caca c'amatungo adasiguritse General Bunyoni bavuga ko yoba yaratunze menshi ayavanye mu kwihereza inyungu atarekuriwe. Kucaca amatungo adasiguritse General Bunyoni yarasavye ko bamuha umwanya wo gusigura ikintu cyose atunze iyo yagikuye. Ikintu kirakwiye ngo kuba kumugaragara Abarundi bakerekwa neza ko Bunyoni yabivye canke atabivye. Nako kandi iki cakiza kigafatana n'icaco kwiha inyungu atarekuriwe akoresheje amabanga y'igihugu. Aho General Bunyoni yagirijwe kuba yarakose inzu yiwe bwite ayihindura ibiro vy'ubushikiranganje bw'umutekano yararongoye bwakoreramwo. Bunyoni ubwa mbere mu gusigura we yavuze ko iyo nzu yari yafashwe n'abashikiranganje b'ikigega ca leta be n'ubikorwa vya leta kugira ngo bayigire ingoro y'inama nkenguza amateka. Sentare Ntahinyuzwa nayo kandi ikaba yarasabwe kuzana abashikiranganje bakabisigura. Sentare Ntahinyuzwa benshi bakavuga ko ikwiriye kandi gusaba no kumenya amazu yose y'abategetsi bo hejuru asanzwe akoswe na leta, ikerekana ingene ayo mazu akoswe hanyuma igaca ishinga ingingo ijanye n'ibintu bidakwiye gusubira gukorwa n'abategetsi bose cane cane abo nyene baba bafise amabanga ahambaye cane ndetse ko bo kwirekurira inyungu izari zose mu gihugu vyoborohera cane. General Bunyoni ati nubundi kuri ico casi jewe nakotesheje inzu Hyacinthe Bunyoni. Mu ntahe y'icese kuri iki caha kuri ibi vyaha arico kwica ubutunzi bw'igihugu nico gukoresha amabanga y'igihugu ku nyungu ziwe bwite. Bibazo yabajejwe harimo ikibazo gikomeye cyane c'ingene akiri umushikiranganje w'umutekano yakose inzu yiwe mu isororezo igakotwa miliyoni 15 ku kwezi. Muri bino bibazo bijanye n'ivy'ubutunzi abantu biteze ko Bunyoni abazwa ibibazo biboneka kuko asanzwe avugwa mu madosiye menshi cyane. Reka tubacire ku mayange uko Bunyoni yisiguye kuri ibi vyaha bibiri. Amasezerano ya Hyacinthe niyo nkuru ndetse na leta. General Bunyoni yagizwa ko yakoresheje igihagararo ciwe nk'umushikiranganje w'umutekano kugira inzu yiwe yo mu isororezo ikotwe n'ubwo bushikiranganje yatwara anarondera igiciro cy'umurengera imiliyoni 15 ku kwezi. Hano General Bunyoni we yasiguye ko ataruhara na ruto yigeze agira muri ayo masezerano avugwa, ahubwo we akavuga ko umukenyezi wiwe Hyacinthe niyo nkuru yagiye mwihiganwa n'abandi bari bafise amazu yo gukotesha, maze ubushikiranganje bw'ibikorwa vya leta be n'ubushikiranganje bw'ikigega ca leta buhitamwo inzu ya Hyacinthe niyo nkuru kubera ariyo yari nini, yari ifise ikibanza ciza ca parking kandi yari yatanze igiciro gito. Bunyoni akavuga ko igifatwa yari gukoreramwo inama nkenguza amateka. Umukuru w'igihugu acavuga ko ibiro vya Sena bizokubakwa Igitega. Ni gutyo rero iyo nzu yaciye habwa ubushikiranganje bw'umutekano. Iki ngo ni ikibazo gihambaye kandi kirakwiye kwitonderwa rwose. Bunyoni yasiguye gutya kubera azi neza ko hari ibindi bihangange vya CNDD-FDD bifise amazu apanzwe na leta gutyo atawuzoshaka kumukarira. Na parike nk'uko bimeze ku bindi bibazo nta kinini ivuga. Sentare nayo ntiyumviriye gutuma ko basi abashikiranganje basinye amasezerano ngo basigure uko vyagenze. Bunyoni arazwi inguvu yarafise muri leta nkuru nziza, na mushikiranganje n'umwe yari kubakwa kumwankira ico ashatse. Kumva akorera mu nzu y'umukenyezi wiwe igakotwa amafaranga y'umurengera bikitwa ibisanzwe ngo ntakamara amazi. Leta irakwiye kwerekana amazu yose ipanze na beneyo ikavuga amafaranga ayo mazu kandi apanzwe. Gutyo Abarundi bakamenya ingene abategetsi biba igihugu biciye muri ivyo vyo gupanga amazu. Nako kandi benshi bavuga ko hakenewe itegeko rikomeye ribuza ivyo bintu. Uyu munsi ni Bunyoni ejo azabundi azobazwa ivyo nyene kubera azoba yanswe n'ubutegetsi, nayo ukunzwe n'ubutegetsi azoguma yiba igihugu atacamira.
Harya twavuga ngo sosiyete y'umwana w'umukuru w'igihugu yatsindiye isoko mu biro vy'umukuru w'igihugu bitandukaniye hehe no kumva Bunyoni apanze inzu yiwe? Iki kibazo bajanye mu butungane cari gikomeye ariko nta ntumbero kiriko kirafata. Sena nanyuzwa nitanga urupapuro nitanga umurongo ukomeye kandi utomoye yoca ikorerwa ko gushika hagiye itegeko ribitomora neza. General Bunyoni kandi mu vyo yemeza ko yafashije igihugu kuronka amafaranga y'agaciro. Tubibutse ko bimwe mu vyankenerwa vyose kuri uyu munsi vyabuze mu gihugu cy'u Burundi, hakazamo kandi n'amafaranga y'agaciro canke se amahera mvamakunga turashiramwo amadolari ndetse n'amayero. Parike yagirije Bunyoni ko yarunze amahera y'agaciro muhiriwe yongera ayakoresha mu bikorwa vyo guhungabanya umutekano w'igihugu. Aha parike ikavuga ko kubika amahera y'agaciro muhiriwe vyatumye amafaranga y'agaciro abura mu gihugu bica bihungabanya ubutunzi bw'igihugu. Parike yamwagirije kandi ko ayo mafaranga yanyegeza ari nayo yakuyemwe yahaye Colonel Desire Mahoro ngarondera abagwanyi ayo yoba yararungikishira hamwe ryo hanze ngo igandagure umukuru w'igihugu. General Bunyoni yahakanye yivuye inyuma ivyo yagirizwa vyose. Yaribukije ko umugambi w'umukuru w'igihugu ari uko umufuko wose wogira amafaranga. Ati nta kibi kirimwo mu kugira amafaranga mu mufuko. Bunyoni akavuga ko amakonti yiwe azwi aho ari mu mabanki y'u Burundi. Akavuga ko amafaranga yashira muri banki ayandi akeneye gukoresha ko yaba ayafise muhira. Niho rero Bunyoni yahereye asaba parike ko yosohora historique zerekana ingene amafaranga yasoka ayandi akinjira kuri konte yiwe. Bunyoni akaba tumva ingene parike iza kumwagiriza idafise ivyemezo. Yemeza ko parike izosanga Bunyoni yarafashije ubutunzi bw'igihugu mu kongereza amahera y'agaciro ahubwo. Ikindi Bunyoni yashimitse ko nuko atategeko ririho mu Burundi kandi ribuza kubika amafaranga muhira. Hari iryo bamusomeye nawe aca arerekana ko riraba abadandaza gusa nkuko nawe muri urubanza Bunyoni yagiyemwo arwiteguriye. Ubundi ngo mu bisanzwe amadosiye avugwamwo Bunyoni umuhisi nkuru nziza n'ibindi bihangange ni menshi cyane. President Ndayishimiye yamavuga abariye ubutare bw'u Burundi, yama yavuze abari barigaruriye igitoro, yaravuze ubusuma bwari mu bijanye n'ifumbire aho habonekamwo societe Fomi n'ibindi vyinshi. Ibi bibazo bihambaye byari bikwiye gutohozwa no kubazwa ntibizanwa ngo muri sentare kubera bica bikwega abandi bategetsi benshi abitwa ngo bariko baraburanye Bunyoni bonyene n'abasuma bafise ubundi busuma bahurirako. Parike izana tudosiye tudafashe yibaza ko twopfunga Bunyoni wenyene tuterekanye ko ari intwaro yose yamunzwe n'ubusuma. Muri Ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2014 General Evariste Ndayishimiye n'abandi ba General 12 bahoze bagwanira muri CNDD FDD barandikiye President Nkurunziza basaba ikurwa rya General Arengiyome Bunyoni ndetse na General Adolphe Nshimirimana. Ico gihe babagiriza ko aribo batukisha igihugu kubera ivyaha bariko barakora bigatuma hasoka amaraporo atukisha igihugu. Bamwe bati none vyaha bavuga birihe ko bitavuzwe mu butungane ivyo vyaha n'ubundi vyari vyashizwe ko umukono n'abagenerali 12. Bamwe bakavuga ko urubanza rwa Bunyoni ari nk'inkinamico mu zindi ngo rwumvirije biraboneka ko igihano n'ubundi Bunyoni azocirirwa camaze gushirwaho mbere yuko aburana. Ngo niyo mpamvu rero parike atavyemeza ikeneye kwerekana atamasuri zana atakintu kiboneka yerekana. Parike kandi kemeza gusa kugira umucamanza zaronka hafatira mu gusoma ibihano bamutumye gutanga. Mu rubanza nakaryo gatakaye ko tumye ivyaha bikomeye vyaranze intwaro ya Nkurunziza bishirwa ahabona bigahanwa. Gusa n'ubundi barazana ingingo bagasanga koko Bunyoni amategeko yamaze kuyamira kera kumutsinda vyo ngo barabona bidaza gushoboka hataje ngo gufata za ngingo nyene zigikenye. Muyandi makuru reka tuyabandanize ku bindi biriko biravugwa aho mu ntara ya Kirundo abadandaza bashingijwe bagirizwa guhungabanya umutekano. Harimwo gupfungwa imyaka 2 n'ihadabu y'umiliyoni w'amarundi umwe. Nico gihano senare nkuru ya Kirundo mu buraruko bw'igihugu yanishije abadandaza babiri bagirizwa guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Abo badandaza ngo bagomba baje kugurisha ikawa mu Rwanda. Leonidas Hakizumwami batazira bitanagira
umudandaza wo ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo na Eric Hatungimana umudandaza wo ku mutumba Nyamabuye muri komine Bugabira hiyo ntara nyene baracira urubanza na senare nkuru ya Kirundo bagirizwa guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Kubw'amasoko ava muri parike ya Kirundo igipolisi cari cafashe imifuko y'ikawa yumye ku muhana wa Leonidas Hakizumwami vyose hamwe bipima ibiro 2221 inyuma y'isakwa ryabaye ku munsi wa kabiri uheze ku muhana wiwe. Eric Hatungimana nawe nyene yafatiwe ku mugwa mukuru wa Kirundo inyuma yo gutoroka agashoka komine Bugabira. Igipolisi cari cafashe ibiro 835 vy'ikawa kumye. Hari haheze amayinga abiri. Kuri abo badandaza babiri icaro c'umushikiriza amanza wa Republika yabasabiye igihano cyo gupfungwa imyaka 5 n'ihadabu y'umuriyoni umwe wese bagirizwa icaco guhungabanya umutekano. Abo babiri bagirizwa baremeye icaha basaba senare kubakubita inkoni ngufi. Nyuma y'umwiherero senare nkuru ya Kirundo yafashe ingingo yo kubapfunga imyaka 2 no kuriha amande y'umuriyoni umwe. Amasoko atandukanye abadandaza ngo bari bagamije gushora mu kinyegero ako gakawa mu gihugu cy'u Rwanda h'igiciro kiri hejuru hagereranije no mu Burundi. Mu manama atandukanye kandi akorana n'abajejwe intwaro n'umutekano umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yabise abansi b'igihugu aba badandaza bajana ibidandazwa mu bihugu bibanye ico kimwe n'abakozi ba leta bafise uruhara muri urudandazwa ruba rutemewe na leta. Nimugihe kandi mu Rumonge abagwayi bariko barakorwa ko n'icikagurika ry'umuyaga nkuba ryisubiriza rikanamara umwanya muremure. Kuva ku munsi wa kabiri w'igenekerezo ya 21 Rusama haribonekeza icikagurika ry'umuyaga nkuba rikamara umwanya muremure. Ivyo bisongwa n'ubukene ngo bw'ibitoro. Abagwayi barapfa mu bisata bikomakomeye vyo mu bitaro vya Rumonge mu manuko bushira uburengero bw'u Burundi. Ni mu gindongo z'ivyo bitaro n'abajejwe intwaro basaba Regideso gusubira gutanga neza umuyaga nkuba kugira ngo ibitigiri vy'abapfa ntibibandanye biba umurengera. Umukenyezi umwe aturuka mu gihugu ca Kongo yarapfuye mu ijoro ry'uwa 4 rishira wa 5. Uyu akaba ari mu vyuma vyo guhemeramwo. Umuyaga nkuba waracitse iminota 30 yaraheze bataratse imashini yasumuyaga nkuba. Umuvyeyi wacu yaciye apfa niko uwo muri uwo muryango agaragaza akababaro akamenyesha ko batabaje babijejwe biba ivyo busa. Uwo maze gupfa suwo gusa. Amasoko yacu akavuga ko abana bavutse hataragera hamwe n'abakenyezi bakorwa mu kwibaruka barapfuye. Tuzi ibitigira nyezina ariko abapfuye baciye bajanwa mu buruhukiro niko mugwayi agaragaza akababaro akaba afise amakenga ko ibintu bishobora kuba nabi. Ibura ry'ibitoro rirasongera isibe. Amamashini yatsa umuyaga nkuba yose nta bitoro afise ku bitaro vya Rumonge. Ivyo bitera ikibazo gikomeye nta kindi cyo kwikora ko kugira ngo abagwayi bafashwe. Ni mugabo arongoye ibitaro bo bavuga ko barengewe. Uti twaramaze gutabaza umushikiriza amanza wa Republika mu ntara kugira ngo ejo canke hirya yejo ntituzokurikiranwe n'ubutungane. Dufisha abantu benshi kubera iricika ry'umuyaga nkuba niko umwe mu baganga agaragaza umwiheburo. Uti turasavye Regideso nisubire guca umuyaga nkuba muri kino gihe cikena ry'ibitoro. Dufisha abantu benshi birababaje basi ne barindire bashire mu kibanza bishire mu kibanza c'abagwaje abantu bagira impuhwe niko umwe mu ndongo z'ibitaro vya Rumonge amenyesha. Nibwe mu nama yo ku munsi wa mbere ukigenekerezo ya 20 Rusama n'abajejwe ubuzi butandukanye kugira ngo barabire hamwe uko ibitoro bitangwa. Baramatari w'intara ya Rumonge Runari Niyonsaba yari yamenyesheje ko hari hamaze gupfa abana babiri gusa. Amasoko mu baganga abo bana bari mu vyuma bibundikira. Ni mu gihe kuwa 5 heze umuyobozi ajejwe intwaro n'ubutunzi ku bitaro vya Rumonge yaraciye mu buzi butandukanye bukorera ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge. Izake mboni hankuye ngo ariko arondera imfashanyo y'ibitoro ku gisoko ryaho nyene. Ngayo rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo utojikanwa nadushikiriza sangiza no makuru bagenzawe aho bari hose kugira ngo nabo baje bashikirwa niba biriko biravugwa bigazwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi yaba yariko aravugwa mu gisata ca politike agateka kazira muntu imigenderanire n'ayandi makungu biriko biravugwa irya nino mw'isi. Kubirabana n'ivy'urubanza rwa General Bunyoni turacari ko turatohoza amakuru. Hari bimwe vyo bimaze kumenyekana muri kano kanya gusa mu mwanya uri imbere vyose turaza kubibashikiriza no Muhuza TV Imana iba hezagira mu bikorwa vyanyu vya misi yose muri ko murakora.